Ubu naho tuje mu karere k'ibiyaga binini. Umukuru w'urunani rwa AFC M23 Colonel Nanga, urunani rugisibije mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, yabwiye BBC ko bazogenda gushika mu mugwa mukuru Kinshasa uri ku birometero nk'igihumbi n'amajana 5 mu gihe botekwa n'ingabo za leta. Nanga arongoye urunani rurimwo umugwi wa M23 avuga ko we n'umugwi wiwe arabatabazi bagwana bivuna leta ya Kinshasa. Nkuko leta zunze ubumwe za Amerika n'ishiramwe mpuzamakungu ONU bibivuga, M23 ishigikiwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda, umwe umugwi ubu ugenzura Goma na Bukavu, ibisagara bibiri bikomeye bikungahaye ku mabuye y'agaciro mu gace ko mu buseruko. U Rwanda rurahakana ko rushigikiye M23. ONU ivuga ko abantu baba hafi 3,000 bapfuye mu ntambara yo gufata igisagara ca Goma mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Mugenzi wacu Orla Guerra yaravuganye na Bwana Nanga Igoma, yatanguye amubaza ku bijanye n'ibitigiri by'abapfuye vyatanzwe na ONU. I've not seen that. Abo bantu 3,000 ntabona bonye. Urazi Goma ni gisagara gitoya. Ndazi ko habaye intambara muri Goma, ariko biratangaje kumva mu gisagara nka Goma ngo harishwa abantu 3,000. Sinzi. Ariko nta miryango mbona igandaye. I don't see the family who are mourning. Ariko hari imiryango yagiye gutora ibiziga by'abayo mu buruhukiro. And when you see kandi uravye ngene abanyagihugu batwakiriye ni gitangaza. It's just amazing. Byumvikane neza. Ushaka kuvuga yuko abo bantu 3,000 batishwe? No, I don't. Oya, uko nukubesha. Mufise imigambi yo kuguma mwigigwa imbere mukigarurira n'utundi turere. Depending of Kinshasa. Ivyo biva kuri Kinshasa. Igihe cyose bazodutera tuzokwivuna. Muvuga rero yuko muzokwivuna ari uko mutewe gusa. Turivuna tukongera tukigiza inyuma igishobora kutugeramira. Ariko mwaravuze kandi yuko muzokomeza gushika Kinshasa. Niba ikitugeramiye kiri Kinshasa tuzojayo. Mufitanye imigenderanire yihe n'u Rwanda. Abahinga ba ONU bavuga yuko gwarungitse abasirikari 4,000 ko gwigisha rugaha ibigwanisho M23 ko ari go rufashe ibintu mu mino. I don't know anything about Rwanda. Nta na kimwe nzi ku Rwanda. Niba bavuga yuko hari abarwanyi barwo 4,000 sinzi ndabona. Ariko dufise ikibazo nka Kongo. Jewe ndi umunyekongo. Nemeza ko ikibazo kitazotorerwa umuti n'ibindi bihugu, ahubwo n'abanyekongo ubwabo. By Congolese themselves. Ushaka kuvuga yuko atangabo z'u Rwanda ziri muri Kongo kandi ko atana hamwe muhuriye n'u Rwanda? Kuvuga ko atana hamwe duhuriye n'u Rwanda noba ndiko ndabesha. Urabona urubibe? Ntushobora kuba igoma atarwanda. Kandi u Rwanda ntirushobora kubaho atagoma. Rero nta mfashanyo y'u Rwanda muronka? Jewe nta mfashanyo ya gisirikare mbona. Nubwo hari ivyemeza vy'amasanamu y'ingabo z'u Rwanda ngaha muri Kongo, uvuga yuko ataba hari kandi yuko mutari kumwe ku rugamba. Bashobora kuba bafise ivyemeza vyabo. Jewe ivyo vyemeza ntavyo mfise. Dufise imvo zacu zigituma turwana. Kandi ntimufashwa n'u Rwanda? Jewe ivy'u Rwanda ntavyo nzi. Sindi umunyarwanda. Hari umugambi wo gufatanya ubuseruko bwa Kongo n'u Rwanda? Never. Haba namba. Tuguma turi abanyekongo kandi Kongo izoguma ari igihugu kimwe. Gucamwe ibice ntibiri muri gahunda yacu na gato. Amashirahamwe haranira uburenganzira bwa zina muntu muri iyi myaka yaragirije amabi atandukanye arimo kurasa ibisasu biremereye, gusambanya ku nguvu ikivunga, kwica abasivile, avuga yuko yakozwe n'abagwanyi ba M23 kandi barayatohoje. Ubivuga kwiki? I didn't see the report. Ivyo vyegeranyo ntavyo nabonye. Sinovuga ku bintu ntasomye. Ivyo bivugwa ntibiguhagaritse umutima? No. Oya. Jewe ntavyo ndigera nsoma. Kandi natwe turiko turandika icegeranyo cacu kuri ivyo bibazo vyose. Abantu bose nka ONU, Croix Rouge, Amnesty canke Human Rights Watch bavuga ko M23 ikora mabi. Ivyo ntushobora kubiraba? No, I think they are not the Sinibaza ko ari bo bantu bakwiye kwandika ivyegeranyo kuri iki gihugu. Ivyo vyegeranyo navyo ariko ivyo vyegeranyo bimaze imyaka bikogwa. Kuki utabisoma gushika ubu? Give me one. Nta kimwe nzogisoma. No kurungikira vyinshi? Please. Ndagusavye. Nzoheza nshime.
urashaka kuba umukuru wa Kongo? This is not our. Iyo siyo ntego yacu. Ico turondera no kurwanya ibiturire. Turwana kuko hari abanyagihugu bakwa ubwenegihugu bwabo. Iyo niyo mvu. Niturondera kuba umukuru w'igihugu. Objective is not to become the president.